hano ko nsanzwe mvise hariho umutama hano ko baratumenyereje batureze neza batubwiye bati ukabona abashitsi ndetse n'abo bataba basayangana gutyo uwo mushitsi aciye kw'irembo mwakire ubanze umwicarike aruhuke aronke ufise n'amazi umutuje umuhe hari umuhari n'amazi hanyuma rero umaze kumuha amazi no kwicara aho yicaye uheze umubaze kimugenza ariko ubu naho turafise umutama ari hano kugira ngo tumenye porogaramu y'uno munsi twagomba tumuhe kaze atwakirire abashitsi hanyuma atubwire ido nido abanza ace ku ido nido ry'urubanza rw'uno munsi dutumye dukorana turi ngaha hanyuma rero ahejeje turaza kuvuga urubanza rw'ingene rwavutse iyi ngene igitumye twicara hano kuko ikintu cyose gifite itanguriro kigafita n'iherezo ni ukuvuga rero uno munsi ni kw'itanguriro tugeze hagati sindi turi ku ntango uno munsi rero turiko turigina ivyo twigina bitubarire turahaye ijambo nyakubahwa segiteri kandi atwakirire n'abashitsi turafise abashitsi bavuye hirya no hino mu mpande zose abatwakirire tugira imana Egome murakoze kumpa umwanya hanyuma mve tugira imana icambere kotangura gushimira imana mushobora vyose yoyo yemeye muri uno mwanya n'aya masaha n'uyu munsi n'irigenekerezo ya 22 ko tuba turi hano kandi dusa uku turi abantu dutekanye kandi inzego zitandukanye hanyuma rero mwakoze kumpa umwanya ndabashimiye ego mwambwiye ko mbandanya n'ibikurikira murakoze hanyuma uno munsi uri hejuru banyarukundo no munsi mukuru nuwanyu mugabo mu minsi iheze mwariyumviye muti mbe twogira umunsi mukuru twenyene ahubwo dutumire inshuti abagenzi abakozi b'Imana hamwe n'abatware byo rero mwarabikoze nizere ko bavyagiye hano agoma ndababazi none mwonyemerera mu izina ryanyu tukabakira murakoze hanyuma rero uno munsi twari dufise abatumire batari bake wa mbere yari nyakubahwa chef de zone kubera amabanga menshi ajejwe yafatiriwe n'ingendo ari mu bindi bikorwa amatwara atumiye kandi na nyakubahwa segiteri w'umutumba wacu wa Kizuka akaba yavyagiye hano twamaze kumubona hariho n'abahanuzi biwe harimo ujya mubona ari imbere yanyu ariko aravuga hariho n'uwundi ari ngaha amushigikiye hanyuma turi kumwe na mwebwe za nzego twavuga hariho abahuza bariho hano bari muri uno mugwi hariho n'abasegiteri bava ku wundi mutumba bariho bari muri uno mugwi kandi turafise n'umukozi w'Imana akomeye cyane pastori kazi ari ngaha iruhande yacu rero mu bashitsi sabo gusa kubera uyu mugwi kugira ukomere murabona harimo abashinga ntahe harimo abapfasoni rero Imana yarateye iteka abapfasoni barafise abashinga ntahe babo abashinga ntahe natwe naho turafise abapfasoni bacu muri ba bashitsi rero twavuga nabo nyene barimo baduteye iteka bashitse hano twabibonye none rero hano turafise n'abandi abanyarukundo ni benshi kandi bari mu nzego zose hanyuma rero ko mwanyemereye ko tubakira nagomba mvuga nti bashinga ntahe bapfasoni bashitsi
kwaruka tugira amahoro tugira amahoro kandi tugira amahoro y'Imana. Murakoze rero kugira ngo tubakire nimunyereke rero bimwe twabigisha kwakira abashitsi ingene tubigenze. 1 2 3 duhaguruke twakira abashitsi. murakoze. Hanyuma rero banyakubahwa abashitsi mudutunge kubera umwanya ntiturinze kubahagurutsa, murumva muri benshi, ntimuvuge ngo banyarukundo ngo ntitwaberetse abashitsi, ariko umuntu mwoba mutazi reka mbaye ndababaze, none tubahagurutse canke murabazi? Ego reka ndabasabe, hari kindi rero ko muvuze ko baca bahaguruka duca dukora. Hariho n'uwundi mushitsi ari mu banyarukundo mugabo murabona ari muri ibi bikorwa. Ego avi Bujumbura ngira muramutse, none rero ari muri bino bikorwa, biragora ingene muza kumubona kuko ahindukiye bica bigorana, ariko rero nibwo ariko aradufasha kungurukana bumenyi kugira bari hanze bose muri Amerika, Sudan. Aha hantu twasanze nyakubahwa perezida agiye gushinga icicaro muri ibi bihugu byose, bariyo abanyarukundo. None rero banyakubahwa mwiteka ryanyu n'abaganga bari hano barimo n'abanyarukundo, mwiteka ryanyu twabasaba yuko mwohaguruka kugira ngo bababone ejo aho muzoca hose, aho bazoba bari hose bababone. Mwiteka ryanyu mwovyaguruka mu mwanya muto. Murakoze. Murakoze. Ariko muri uno mwanya nyene ni ivyosha vy'ijanuko, reka twumvirize gatoya kwanza. Tugira Imana. Murakoze cyane, nkuko namaze kubona n'ikaze mutwakiriye. Bavuze ko dukoresha umwanya sashaka kubarambira. Abanyarukundo muriho? Abanyarukundo muriho? Reka rero tunyigishe ko muriho, Imana ibaheza. Amasimeshi. Ego murakoze waraserukiye muri rusange abandi bose, nizere ko ari vyiza. Hanyuma nyakubahwa segiteri, twumvise ko chef de zone atari ngaha, yari kuba ari kumwe natwe mugabo ntivyakunze, nibaza muraza kumushikiriza uko ibintu mwasanze bigizene bimeze. Hanyuma rero mwakoze ku butumire twabatumiye, mukaba mwigoye, mukaba mwashitse hano. Banyakubahwa segiteri, aba bantu bose bariko bakorera kuri uyu mutumba turimwo murongoye, kandi nibaza na mwebwe ntimuri kure yabo cane, kuko uyu mugwi urimwo n'abasegiteri mu mpande zose n'abahuza mu mpande zose, Kizuka, Gatwe na Burambi mbere hano bariho. Rero dushimira cane abantu batanguye gukurikirana uno mugwi kugira ngo uburiho witwa izina ringanuko. Baraza kutubwira igitigiri c'abanyarukundo ko bangana, mwese mwumve. Kandi uno mugwi no mugwi ukundana, ukorerwamwo n'abantu b'imihingo yose. Rero ubu butumwa namwe mugende murabuvuga gushika hehe kure. Hanyuma rero uyu n'umunsi ugira kabiri abanyarukundo bagira umunsi mukuru, haraciye umwaka. Rero twarihaye ihangiro buri mwaka wose ko tuzoyama tuza turakora umunsi mukuru kugira ngo turabe aho vyoroshe naho vyagumye naho vyagoranye. Aho vyagoranye rero kugira ngo duce tugirane tuhakosora. Aha no mu wundi mwaka ukurikira tuzoyongera dukora umunsi mukuru nk'uyu. None rero banyakubahwa munyemereye kugira uyu munsi mukuru ube ngaha uno munsi, ni kubwanyu ni kubwacu. Aha rero hariho abantu bagize ingufu nyinshi kugira ngo uyu mugwi
uvuke. None rero turi ngaha, ivyinshi turabivugana na mwebwe muzi vyinshi. Rero icambere twotangura kuvuga, abarongoye uno mugwi ntibari ngaha, bari hanze, mugabo naho hariho amashami yabo dukorana. Aha rero ibi turiko turakora ngaha arabizi. Uyu mugwi rero ibikorwa vyawo ni ugufashanya, twebwe nyene ubwacu turafashanya. Hanyuma ubwa kabiri turafasha n'abatishoboye buhirya, imfuvyi, abapfakazi n'imbabare. Mugabo uyu mugwi urafise inzego zikwiye, uca ubanza kuja inama bakaraba ko uwo muntu ategerezwa kugira ane gufashwa. Hanyuma rero baca baja hamwe bakagira ane, bakiga bakaraba, bagaca bafasha uyu muntu. Turamaze gufasha rero abantu batari bake, aha andazi barimwo n'abari hanze barimwo. Uyu mugwi rero no mugwi mwiza w'abanyarukundo. Hanyuma rero kugira ngo ibi bikorwa bibeho nitworeka kubivuga, hariho abantu bitanze, baritanze barashiramo uburyo bwabo, nitworeka kubivuga, kuva ku 200 kuduga gushika kwijana n'ayarenga ari muri uno mugwi. Abo rero barakoze. Hariho n'abandi bimbanza guseruka nyene muri bari ngaha nyene kuva ku 10,000 kuduga. Abo rero arakoze. None rero banyakubaho rero uno munsi mukuru twese tuwusangirire hamwe, hanyuma igisigaye twese tugende tuvugana neza. None rero sinoyirwa nahagurutsa abakomite. Uyu mugwi urafise abakomite, urafise n'abadini, ntibeshe umenya nuko. Hanyuma rero nizere ko ngira vyinshi hari abasigaye baraza kubivuga, kwakirana ibisigaye abandi nabo barabivuga. Hanyuma rero banyakubahwa, uru rubanza twabasaba ko mushima kino cicaro. Hanyuma mushimye kino cicaro, hano hariho ibinyobwa nimwe mwabitanze vyavuye mu maboko yanyu. None rero twabasaba yuko ujya mwanya mutaronse wo kubinywera hari iwanyu nimubishikire rero. Hanyuma ubu ntikigwanyu, tugomba tubibashikirize, mubinywe neza, muvyuke vyiza. Hanyuma mudushimire natwe twishimirize. Hanyuma n'ubundi munsi mukuru nk'uyu muzokwame mubigenza uko. Ivyinshi navyo baraza kubivuga mu nyuma, atabindi tugira Imana.